Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Aho uri hose muri uyu mwanya turaguhaye kaze wewe udukurikiye uri imbere mu Burundi mu ntara zigiye zitandukanye namwe no mu bisagara bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubumanuko c'ubuseruko c'uburengero hamwe n'uburaruko namwe turabahaye kaze abari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure Aziya, Australia, Uburaya hamwe na Amerika Antarctica mwese turabakengurukiye cane bizi ko mubandanya gukurikira ivyo tubageza ko mutwemerere muri uyu mwanya tubageze ko amakuru ariko aravugwa mu gisata c'intwaro hamwe na politike. Bamwe bariko bibaza bati none Varisito Ndayishimiye yoba ariko hariyaturiraho urupfu ni nyuma y'imyaka ine n'igice amaze ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye avuga ko hagira atangure kurwanira ubutunzi bw'u Burundi. Mu majambo rero yoba yaratangaje mu minsi ibiri iheze yagize ati jewe rero umuntu yitwa Neva mubona ako ntsindwa ndapfa ndazi ko urugamba rw'ubutunzi ari urugamba rw'amahera murashaka muzana y'umufise yose nanje nzuzana ubwenge bwanje bwose n'ubuhinga bwanje bwose ako jewe ntsindwa ku kibazo c'ubutunzi nzopfuma apfa kandi ninapfa ntimuze mundirire kuko ni jewe nzoba nariyahuye nemeye kurugwana. Bamwe bati Varisito Ndayishimiye ariko araraga. Ivyo rero nivyo bariko baratangaza inyuma y'ayo majambo. Gusa rero ngo habonetse amasanamu hagiye atandukanye aho ku ejo haheze inzego z'igisoda n'igipolisi zifurije umwaka mushasha mwiza umukuru w'igihugu n'umupfasoni we. Umwe mu ntwazagabo yitavye urwo rubanza rero akaba yatanze intayi y'ivyo yabonye akavuga ko rero yaraye yumiwe ingene amatungo y'igihugu yononwa mu minsi mikuru kandi vyitwa ko abarundi batubitse uwavuba. Ngo birya baratubesha ngo turakenye sivyo ngo ivyo mbonye ku kirimba namayobera ni intayi y'intwazagabo mu gisoda tugiye kubagezako. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Hari intwazagabo yoba yarabonye ibyabaye ku munsi w'ejo kw'igenekezo rya 20 kwezi kwa 12 na 2024 aho inzego z'igisoda hamwe n'igipolisi zifurije umwaka mushasha umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe. Iyo ntayo y'umusirikari kabigira iti ngomba nabasangiza ikintu nabayemwo uno munsi kikambabaza kurusha. Uno munsi nagira amahirwe yo kubaha mu munsi mukuru waho inzego z'umutekano no kwivuna abansi zariko zifuriza umwaka mushasha umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Ibirori vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri kuri palais presidentiel. No kuri ngo Burundi ntibukenya na gato urumva nta na gato niko iyo ntwazagabo yoba yarashikirije kabandanya agira ati wiyumvire nawe ku bantu bari buzuye ikirimba twafunguye turanywa gushika naho umuntu umwe wese atora icupa ryiwe ry'umuvinyo wiyarurira ivyo ufungura hanyuma ugatora no muvinyo canke amarura uko washaka niko wabikora umwe wese icupa ryiwe. Aho mvuze umuvinyo uca wumva ko na za Heineken canke inzoga za Braludi yari umuyoro. Ntivyakunze ko mfata amafoto ngo ndabereke ako kumiro mu gihugu kivuga ko gifise igihengeri c'amamiliyaridi mu mafaranga leta ikeneye kugira itunganirize abarundi. Niko iyo ntwazagabo yoba yatangaje. Muri iyo ntayi yiwe rero akaba yabananije agira ati imiduga yacu twayisize kuri lycée Shepherds mu Nyakabiga ku kirimba twajanywe n'amabisi y'igisirikare batutegetse ko atasakoshi naho ko bakarya gatoya k'abakanyazi bita sakame ko ata telefone dutwarayo byose twabisize mu miduga yacu kuri lycée Shepherds. Aho abarundi rero bageza gusonza niho ku kirimba bageza gusesagura no konona ngo kubwira ko nanje ntanyoye iyo mivinyo ya gusa yoba kubesha. Niko rero intwazagabo igira ikagira iti twariye twanyoye biratunanira turataha banyakuntunga batubwira ngo ngahane ku kirimba murye munywe ibibananira mu bisige ntavyo gusohokana amacupa y'umuvinyo. Muvyumve ko yari menshi cane ayo macupa. Iyo ntwazagabo ikabandanya igira ati jewe nageze aho niyumvira ko hari akaryo baba baronse ko kuzosigura amafaranga y'umurengera baronka
hamwe no kwishorera mu mangazini yabo y'imivinyu. Nta muntu n'umwe yoshobora gutahura ugusesagura naraye mbonye mu gihugu gikenye ibintu vyose nk'Uburundi. Hariho ibanga riri aho hantu, nk'ubu uwobaza aho iyo mivinyu yose igurirwa ntiyotanga, arasanze ari isoko rihabwa abo mu miryango ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo ntwanzaga bikaba yabandanije iyo ntayo igira iti niko nabifunguye kandi iyo mivinyu nayinyoye pe, no mu bagerageje gusohokana amacupa yo mu vinyu ndimwo, ariko aho ndi nagumye nibuka b'abanyeshuri bo muri Isikamu muheruka gutabariza ko batagira imfungurwa. Aho ndi nagira nti ubu b'abanyeshuri ba Isikamu barazi ko babura imfungurwa mu gihe abasirikare bakuru bo bariko bihereza amacupa y'imivinyu gusa. Ngo nibutse ingene tutagira imiti mu bitaro na za farumasi, niko iyo ntwanzaga bigira. Ikaba yabananije igira iti nibutse abavyeyi bakubitwa inembo bashoye utwama muri ville kugira bagaburire abana, nibutse amarira y'abanyeshuri ba ENS mwamye mutubwira ko bamaze amezi 4 bataronka agafashanyo kabo, ca mparura amajana y'amamiliyoni ahereye aho hantu numva umutima uri kurandya. Ngivyo rero nivyo mbonye mu karyo ndonse uno munsi. Mbega iyindi misi yo vyoba bimeze gute aho ku Kirimba? Mwe yatubwira ko atazi ko ubuzima buzimvye, nukuri navyiboneye. Abari ngaho bose rero hino Ntwanzaga bivuga ko Perezida yabagabiye inkami zishika kuri 20. Ngo abasirikare rero bashimiye umukuru w'igihugu ibikorwa vyiza yakoze uyu mwaka, baranakeza uwo mukenyezi wiwe ngo numvise bamwita mama mugira neza, mukama wanje. Nuko baca bamugabira inka 2. Perezida nawe aca babwira ko mu butunzi afise agabiye inka 2 intara yose y'igisirikare, dufise intara 10, urumva ko yatanze inka zishika kuri 20. Niko rero iyo Ntwanzaga yavuze, ikaba yaherahije iyo ntayo igira iti mumbabarire mvuze menshi, ariko numvise ntorara ntababwiye abarundi ubuzima abakuru bibereyemo mu gihe bene wacu batubitse mu bavubi. Amarira yabo nta mukura yumva kuko bo abo hejuru bari mu yindi si atayihuriye n'iyacu. Iyo bavuze deni muzoze murabatahura, nta kundi bavuga isi bafungura ivyo bashaka vyose, hanyuma bagasesa isi banywa imivinyu mvamakungu, kurya tuvamo amazi ku ibombo vyose bikarihwa n'igihugu. Niko iyo Ntwanzaga yoba yashinze intahe. Kera rero ico ushikirije nawe kuri iyo ntahe y'uwo musirikare, hari ivyiyumviro bigiye bitandukanye abantu benshi boba bashize kuri iyo nkuru yanditswe na Pacifique nazwe ku rubuga rwe rwa Facebook, aho bageze ati byerekana ko ubwato bwa Nowa bashobora kuba badusubije kuko nubwo iwacu hari n'uwavuze ko Adamu yaguye mu rutovu, hari n'uwaririmbye ati mwaje gukora iki mwambwa mwe. Ngo rero nimba umuvinyu waraye unyowe murumva ibyo duhimbaza sibike aho ni mu gihe ngo atanu bwato bwo gukora amapasiporo igihugu gifise, atanu dukarata two gukora permis d'office, atanu ihinguro na rimwe ryubakwa, mu gihe abana biga bicaye hasi bakabura n'ibitabo. Ngewe Burundi urambaye. Niko ico ciyumviro rero kiriko kivugwa. Ubundi akaba yagize ati igihugu ca mbere gisenga cane ariko camunzwe n'igiturire, igihugu ca mbere gikenya ariko gisesagura amahera. Narakunze Traore yashitse akura umushahara wiwe abanza kwiyumvira ku neza y'abene gihugu, harirukana amabandi. Ubuvuye mu Burkina Faso yamaze guhindura vyinshi pe. Niko uwo rero yoba ashikiriza. Arundi yagize ati none ku Kirimba mwagira bigende gute? Aha nta kosa numvamo kuko umukuru w'igihugu nukurindwa n'ukwitabwaho ku buryo bwari bwo bwose, kandi inka 20 yagavye nk'ituze dushigikira ibigororotse tunegure ibitameze neza. Harundi wagize ati rero Ministre wa Finance yandikiye ikete inzego zitandukanye z'igihugu ko boreka gusesagura ubutunzi bw'igihugu pour des choses inutiles, ariko yaciye akurwa ubutarariri. Ariko ndizera ko yavuga vyo, kandi n'iyi misi mikuru yarimwo mu vyo yasaba ko ngo kwirinda gusesaguramwo amafaranga. Undi akaba yatanze icyumviro agira ati rega ico ni kimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu, none kurya no kunywa ivyo birahombesha. Mbega hoho aho ko hungutse ku mpande zose? Abateka barashikiriwe ku mpembo, abaserva barashikiriwe ku gahembo, abakora imivinyu barashikiriwe, abayirangura barashikiriwe. Brarudi yaradandaje gutya amakore muri leta aradandazwa. Undi agira ati ubu rero niva aratekanye kubona yarapfunze Bunyoni, yaramukuye Rwasa
mabanga yiwe y'umugambwe ngo rero niwe mutunzi wa mbere mu Burundi nk'uko yama avyivugira yaravyerekanye no ku mugaragaro ko ari we nyene ubutunzi bw'igihugu ivyo kubura igitoro n'ibindi ntibimuraba kazima abana biwe bariga ndetse ararya neza ngo mukama wanje ndumiwe niho umuririmbyi yavuze ngo abagabo bararya imbwa nazo zikishura ngasangwa birya bavuga ko ata burongozi butava ku Mana arivyo ngo Imana irakwiye kuduhindurira uburongozi iducagurire abarongozi bitaye neza y'abenegihugu. Ico ni iciyumviro rero c'uwundi nawe yaba yagize ati hari uwundi yagize ati jewe murantwenza none ntibagira iminsi mikuru rero wewe ubitubwira ngo bidufashe kimwe karimwe mufise ivyo mupfa n'ivyo mushaka twe uko zivugije niko tuzotamba ni mbere kwaruka nuko ataho kubivugira hariho. Undi agira ati murahomba intumbero yanyu turayizi burya baye ubundi yo babaha ibijumbu n'amatugu mwavuga yandi bareke bajegeze ni bonane amuvuga bagowe nabo sibo batanguye nabo bariko bihungura akuya baragowe atanu bavugira nkuko muri ko mwisamakaza. Hari undi yagize ati ewe Mana y'u Burundi subira wiyerekane. Imana y'u Burundi yabonye bayihaye ikibanza ca mbere iciri shofa iti mwambwa mwe simwe mumpe ikibanza ahubwo ninje nkibaha icirigira niyumvaga ikigongwe sizotugarukira yonyene vuga iti mwambwa mwe ndabagiriye ikigongwe reka tube turawunwa naho urura rero. N'ivyiyumviro vyinshi bigiye bitandukanye abantu benshi bagiye bashira kuri iyo nkuru yerekana gusesagura kw'amatungo ya leta muri ivyo birori inzego z'umutekano hamwe n'izo kwivuna abansi zoba zahuriyemo Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi we bariko barabifuriza kuzogira umwaka mwiza wa 2025 uriko urabora rero imisi ishika kuri 10 gusa kugira ngo utangure n'uyu nguyu turimwo uhere. Gira rero iciyumviro ushikiriza muri commentaire. Bimeze uko mugiye ku rundi ruhande abantu bibaza ibintu biriko biraba nibiki muri oberi ngo ntibagitanga imparati canke plaque d'immatriculation z'imiduga n'amapikipiki. Emmanuel Mbonihankuye natanga umuco muri PSR ntibagitanga impapuro zo kugendesha imiduga n'amapikipiki permis de conduire nkazironka rero batangijwe ibiturire vy'umurengera Colonel Etienne Citegetse arinumiye. Muri pafe ikibazo ca laissez-passer carte CPG na passeport casubiriye kuvugwa bamwe babwirwa ko icuma capfuye ariko abatanze ibituriro bakazironka. General Major Maurice Mbonimango nawe arinumiye ngo amavuriro menshi ntariko aratanga imiti umurwayi bamwandikira umuti ngo naje kurondera muri farumasi naho nyene agasanga umuti arawubuze. Umushikiranganji w'idini baradahana nawe ngo arinumiye abaremyi bararishe ifumbire ya ire ariko ntibariko barihabwa imirima yarabapfanye. Umushikiranganji Prosper Dodiko arinumiye ngo ku mashansiye menshi ya Ubuha abakozi baridaga ko badahembwa hari abavuga ko bamaze umwaka wose batarahembwa. Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira nawe ngarinumiye igitoro co ntitukivuga tudashaka ko kiduturira ngo mugani wa kakabone. None ninde abazwa bino bibazo? Jauven Irakobuca yoba ari hehe? Se umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wewe arabizi. Bamwe rero niko bariko baratangaza ariko kandi bikaba ari n'ibibazo vyibonekeza mu gihugu cose irya nino. Naho bimeze gutyo rero umushikiranganji mu vyajejwe harimwo amatungo ya leta nawe mu minsi iheze murazi ko yoba yarasubirijwe. Ni igihe rero yavuze ko ikigega c'igihugu cifashe nabi. Audace Niyonzima rero akaba yarahagaritse gusohora amahera mu bintu bitihutirwa. Nikete rero umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yandikiye abashikiranganji bose kwa 29 ukwezi kwa 11 yabasavye guhagarika gusohora amahera yarategekanijwe gukoresha ariko akaba yereka ibintu bidahambaye cane bitihutirwa. Audace Niyonzima rero akaba yamenyesha ariko ko ahasubiramwo ibijanye n'amafaranga leta izokoresha uno mwaka wo kuva muri Mukakaro 2024 gushika muri Ruheshi 2025. Audace Niyonzima rero yaciye akurwa ubutaraririye.
Imbere yaho Tasi Niyonzima yari yagirishije inama ikigo BER gitoza amakori ico gihe yatangaje ko mezi ane aheze habayemwo n'igihengeri c'imiliyaridi 110 mu mafaranga leta yategekanya kuba yinjije. Tubibutse ko mu nteguro y'amafaranga leta zokoresha uno mwaka hari hasanzwe hari miliyaridi zirenga amajana ane zitazwi iyo zizova. Muribuka ko rero n'umukuru wa BER nawe yaciye avanwa mu mabanga yarimwo aca asubirizwa. Igaturo ry'umushikiranganji Tasi Niyonzima rero ryarerekanye ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri kino gihe, ni mu gihe n'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero atari bwabeho kuva Burundi bwikukira. Ibintu vyankenerwa navyo biriko birabura rwose mu Burundi. Akarorero gatangwa cane n'abantu bariko barapfa kubera kubura imiti yibonetse nayo ikaba izimvye cane mu ndwi zo zihera muri mu nyonyo 2024 naho bari havuzwe ingene mu bitaro batacakira abantu aho nikora bakoresha amakarata yo kwivuza bahabwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Aho rero ntituvuze n'igitoro kiza kiraboneka indwi nka zibiri canke zitatu hanyuma kikabura amezi. Naho biri gutyo rero umuryango wa Perezida Ndayishimiye wo ukaba ubandanya gukoresha uburyo bwo murengera. Tubibutse ko amafaranga yo gusumira Perezida Ndayishimiye n'umuryango wiwe yagwijwe kabiri uno mwaka, yavuye ku miliyoni amajana 350 aduzwa ku miliyoni amajana 720. Ivyatangaje benshi mu gihe umukuru w'igihugu yigamba ko afise ibigega vyuzuye imfungurwa. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye akabandanya kurwiza ingendo mu bihugu bitandukanye, buri wese akora ingendo ziri hagati ya rumwe na zitatu. Izo ngendo zose zikaba zitwara uburyo butari buke navyo vyategerezwa kugira abamuherekeza. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye rero ntibwingeshanya gukora imanza zo konona amafaranga y'igihugu mu bintu bidatahuritse. Mu mwaka rero umuryango w'igihugu utunganya ibikoraniro bibiri bitangwa n'ivyo gushimira Imana. Ivyo byose bikaba biriho amamiliyoni atari make. Mwaka rero hakaba hatunganywa n'urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruca mu ntara zose z'igihugu. Urumuri kugeza ubu rero abarundi baribaza iyo rwazanye n'ico rusigura. Byose rero bikaba bitwara uburyo igihugu. Mu gihe amafaranga y'igihugu yononwa gutya kandi bigahera ku mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, umuntu asigara yibaza ivyo abashikiranganji babwiye guhagarika gukora ngo ntivyihuta. Ikitihuta kuba ari ukuvuza abantu aho nikora, se icihutirwa ko bari gusesagura amatungo ya leta. Ivyo bibazo rero biriko biribazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Mutwemerere muri uyu mwanya tubakengurukire cane, niyo nkuru twari twashimye kubashikiriza. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru turiko tubategurira kuri uyu munsi. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo ya 21 Kigarama 2024, aho tuza kugaruka ku makuru ariko haravugwa irya nino mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Imana ibahezagire, bandanye kugira wa gatandatu mwiza.